Ijambo ryawe rihora rihangamye mw'ijuru no mw'isi ibihe bidashira. Ubumana bwawe nibwo butuma ibiriho byose bibaho ibihe bidashira. Nabonye ivyo gukomera kwawe kera nkiri umwana muto cane. Ineza yawe yagendanye nanje buri munsi. Wamfashe ukuboko uransindagiza kuva nkiva mu nda ya mama. None abandi muzima uracari kumwe nanje. Kukwizera nasanze bikora. Nabonye ineza yawe dumwe mu bo kuvuga ivyo kugira neza kwawe. Ibimbamo birakubaha n'ibinkikuje ndabihimiriza. Kumenya ubushobozi bw'Imana nizigiye. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa Mana we. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa Mana we. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa Mana we. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa Mana we. Erega wambereye umwizigirwa, Imana nzo kwivuga amazina. Aho wankuye nije ndahazi, niyo mpamvu ngushima. Wewe Mana utuma umuntu abaho, kandi niwe utuma apfa. Sijeje nyene hari n'abandi wagiriye neza. Bisanzwe uri mu ruhande rwanje, uwo ngwanya yoba nde. Namenye ko atakibi kizogira ico kintwara uhari. Ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye imbabazi zawe. Ko